Turasubiye kubaramutsa tubaha ikaze na karibu mwa kino kiganiro ndizera ko mumeze neza natwe tumeze neza kwa kundi nyene hahandi nizeye ko nawe uriko dukurikirana ushobora kuba umeze neza sinzi aho ushobora kuba uri urashobora kuba uryamye urashobora kuba uriko urafungura urashobora kuba utari mu gihugu cacu c'Uburundi canke uri mu bindi bintu bitandukanye ariko nizera byose ko bimeze neza urabona ko kuri mikro muri kumwe na Mr. Go Burundi niwe amanza aje kugira ngo mumaze muganire gato nizera ko biza kuba bimeze neza kwa kundi 5 to 5 inyuma kamera ni Domaster niwe aza kudufasha kugira ngo amasaro amaze kuba ameze neza kwa kundi nyene hahandi imbere ya kamera urabona ko dusa n'abashikiwe n'ikindi kintu c'ubwiza ndashobora kuvuga mwe mu bamikazi b'igihugu c'Uburundi sinobandanya ntamwakiriye mbere ko ca tubandanya manze ndamwakire ndamuha ikaze mvuga ngo welcome mabe. Salut, c'est bon, Jenny, c'est Lorraine. Mm. Today, I'm going Mr. Go Burundi. Mr. Igor Burundi. Murakoze cyane. Nize kumeze neza. Yaramutse ari bariko badukurikirana nabo bashoye ko. Baramutse nta kibazo. Baramutse none barazi bo muri kumwe. Baramukije bon ku bafanzi ba Mr. Igor Burundi muraho. Today mukaba muri kumwe na Lorraine. Urashobora kudutwengera gatoya kugira ngo impamvu ndayivuze hari abantu bakunda kuvuga ko hari abantu bamwe bamwe mu gihugu c'Uburundi batwenze agasukari kaca kaboneka. Ntavyuzi mugaje ari abantu ariko bamaze kuryoherwa mu gihe batwenze. Abantu bamaze basanze ubugari babuteye mu jisho ngo babusize mu kanwa. Hari abantu bafite imantakite zitandukanye n'iz'abandi. Bon abantu batandukanye biba. Tukeze kandi waberewe. Merci. Nizeye ko ari byo vyiwawe. Ubundi nibyo byanje kubera. Ntumenyerwa wewe. Ako kanuna kiwawe tugasubinye. Ariko benshi bakunda kuvuga ko Lorena ashobora kuba atari umurundi bivanye n'ingene bamubona ari yarashobora kuba yamba so comporter sinzi. Kubera iki ngende umurundi akwija amategeko. Yavukiye mu Burundi. Akuriya mu Burundi. Ariko abantu benshi bashobora kuba bihakana bakavuga ati no mwigeme ashobora kuba atavuka mu Burundi uko biri kose avuka mu Rwanda. Bon ntago ndi umunyarwanda nyene tsi mu Rwanda ndahaba ariko ntago ari wacu ubundi nje papa no umurundi mama no umurundi nanje ndi umurundi kazi. Mu mateka wakuriye mu Rwanda mugabo uburi mu Burundi. No si umwanya munini nabaye mu Rwanda ariko naho nyenda n'ubu nyene ndahaba ariko si cyane. Umwanya umwe wakumva ndi mu Rwanda undi umwanya ndi mu Burundi nibyo. Ariko mu Burundi no mu Rwanda ni hana kuryohera cyane canke ubona hafite du comportement aho umva wisanzuye gusumba ahandi. Hasi haranjohera. Aho umva wisanzuye gusumba abandi n'abacaba. Numva nisanzuye kuruta ahandi. Iwacu. Mu Burundi. Nibyo? Bon, kubera ko urumva iwanyu hamaze kuba iwanyu. Muhira ni muhira. Muhira ni muhira. Bavuga ngo amazi arashuha ntiyibagira. Ububeya. Nimba ari ububeya, nimba ari urubeya. Ubuzi hati. Ibumbe. Ubumbe. Ubumbe biri ngara. Amazi arashuha ntiyibagira ibumbe. Ubumbe. Ariko byose biraje. Turakunda kubona mugabo mu bintu bimwe bitandukanye bigaragara ko ushobora kubangira ngo uri mu gutabo gikuba cyo muri entertainment cyangwa mu byo kuririmba sinzi. Bon nk'ibyahe yaba nko kuririmba cyangwa impano nk'izo zo muri entertainment sinzi. Bon ubundi siyo mpano yanjye. Ndabikunda ariko siyo mpano yanjye. Ai kintu ufisemo nk'impano n'igiki nka Lorena. Imbere ko cyatubanda ikiganiro cyacu. Bon nje impano yanjye maze kwibonaho. Kubyina ibintu bya traditionnel. Nibyo? Ariko uretse n'ivyo tukunda kukubona keshi nyimba taramabanga uri kumwe n'abandi bantu ndavuga abastari batandukanye bo mu gihugu c'Uburundi navyo bica bigenda gute ni mwa muri kumwe kumvuza ama clip muri ko murakorana canke ngira ngo ni bwabo mwenyene appreciation. Nsubiramo gato nabaje ati ko tukunda kubona keshi uri mu mapost n'abandi ba stari bo mu gihugu c'Uburundi
ntabwo ari ma video mama ko murakorana canke n'ubugenzi nyene kwa kundi nyene bona ubushuti bwabo ndi nyene tubusanzwe nta birenze ariko umuntu kugira ngo agirane ubucuti n'uyundi nuko bafise ahantu bashobora kuba barahuriye garore nibaza ko ari ikintu cabahuje kugira ngo umucuma w'abagenzi tuvuga ku baririmbyi nakumvuga DJ Fernando na Alvin Smith Lorena nyimba atari banga horasi cabahuje n'igiki hagati yawe na DJ Fernando ko tumaze imisi tubonamo amapost muri kumwe bo nje Fernando nta birenze sibyo tujya munsi y'ikirori wo kumutwenzi ko bagiye nyene tubaramubonye naramubonye ubundi unujya munsi ariko nta birenze ariko hari ibintu tugeze kumva ko Lorena ashobora kuba bavyumva kumwe na DJ Fernando nyuma yuko atari bwagira makiyaje habe namba jamais nta n'umusinome yari amagambo y'abantu ariko nubwo biruko Alvin Smith nawe byaye bimeze bite ko nabyo tugeze kubona amapost yanyu cyane gose ndetse no video bugufi muri kumwe nabyo tubifate gute bro Alvin Smith kuri njye namufata nka bro namufata nk'umushuti kuko nyene tu ni umuntu ameze fresh aganira n'abantu fresh ameze tu neza arugurutse niyo mpamvu nawe uramwisanzura ko nawe nk'abandi nawe ashobora kuba bavyumva kumwe nawe ndakunda vuga abo abagore cyangwa abakobwa bavyumva kumwe ntibaca mujyana amabifu kwa kundi nyene bakabona kumenga uko batwara umugabo wabo oya ivyo ntibibaraba pe nivyo watubwiye ko nyimba atari banga bwaho aba baririmbyi bamwe mu gihugu cy'u Burundi umurimbyi wamaze gukundana nawe hano mu gihugu cy'u Burundi nano ariko mugabo amakuru twagomba tuyaronka menshi ko Lorena afise akudana naka kandi sinzi nivyo none byavuye kukica no kutabishaka wowe canke baragupropose ukanga ntabyo nshaka kubera kutabishaka ko iki ntabishaka utashaka ko mushaka kwa mukundana baririmbyi b'abarundi rumwa kino je nta rukundo rukibaho shura kizi ndakizi nta rukundo rukibaho gute rero nta rukundo rukibaho gute wewe basi ni bande bagupropose urabankira nyimba atari banga nje nta numwe wa propose ariko usibye nico ngo abasani abasanzwe ariko muri kino genje ukuntu mbibona ukuntu nje kubwanjye meze nta rukundo pe nta rukundo bagira nivyo kuko abantu basanga bafite urukundo uretse ivyo uri kuravuga sinzi ku bandi nyimba atari nje gusa waburaniwe sinzi nko ku bandi nje ukomeze mbivuze kuri jewe tu hagiye urakunze none majama nivyo ntukunze urabaho nyine ukumva kuri free atata mungu mu mugendana umva ndabaho nkumva meze fresh ndyohewe kandi ndyohewe ubuzima bwanje iyo bigubutse bica bigenda gute none kunza bakuba mufatana intandara nyinshi iyo byanse nyene ukumva ati biranse bica biherera he ataruhungu ufise ku ruhande umva ninje nijera umva ninje njera umubiri wanje si unjera ariko umubiri n'ikindi kintu rure n'ikindi kintu ndabizi ariko nje niyize we ntibibe birebire ariko ninje niyize nivyo agira ukumenga uratubeshe sinshobora kubyemeza 100%. Ariko mu bantu bashobora kuba badakunze umenga nitwo gushiramo kubera kuganira n'abahungu benshi tukubona amahungu benshi tukubona uri kugenda n'abahungu benshi gusumba abakobwa benshi bakavuga ati Lorraine nta n'abagenzi b'abakobwa afise shanje nta bagenzi b'abakobwa ngira nta nabo nipfuza kubera iki bro abakobwa ni abantu beza ibyo abantu benshi barabizi n'abantu burunwa abantu b'urusaku kubera ko nje ndizi nje mfite ubugenzi n'abahungu abakobwa kubera ko ntago njya nkunda ibintu binstressa mu mutwe wamaze kuba umugenzi wanje w'umukobwa tukavugana iki ukambona ha ejo nkabyumva ha ejo nkabyumva ha cyane mvume ngo ndi stress mu mutwe cyane mbona ndababaye niyo mpamvu ntagiye birashika bakunda iyo usohotse canke iyo ugiye gufata akayaga bakunda kuvuga ngo gufata akayaga ucujara rande mu gihe ushaka kuba tugiye kata muntu ushaka muri kumwe sinisohokana njye nyene nje nshobora gusohokana n'abaji benshi abahungu abakobwa abahungu niyo muri abo nta kikuprofita kirimo kishobora kuvuga ati
ni benshi nawe ukanka ya hari kwa no kwemera nyene biba byakuvuyeko ariko mugabo warigize gukunda nimba atari banga mugabo nibaza ko vyashitse nawe tutobesha gato tutabesha sinzi ko mwavyemera nje sindakunda nturakunda kuvuka nje n'abantu bama bambaza rero turashaka kumenya boyfriend wawe nje na mama ya mamba ambwira ukwanye nje bakuru bawe na gatoye kawoga kugukurikira ndumva bamucokoza uyu n'uyu ariko wararumbanye bimeze bite sinzi tusi weza ashobora kuba barandoze nabyo nzi ngira ngo ntukomeye hajya ndakomeye basi nta n'umuhungu mwigeze kuba mugendana bikwiye ukamwemera cyane ukumva ko umwemeye nawe kurande rwawe numva ni kugendana nkumva ko ndamwemeye ariko hari ikindi kintu kigiyemo nkavuga ati wapi nk'igiki nyene ashobora kubya urukundo ugasanga ukagwanka ya muratemberana sana muremerana ukamufata ko BFF urumva ariko nyene wamujira akakubya ukwanye nje nuko nawe ukambwira wapi ariko mugabo gukunda no kuryamana n'umuhungu ntabwo ibintu sico kimwe nimba atari banga ndibaza ko nawe umaze kuba uryamana n'umuhungu uco tubwira biya bintu nyene ushobora kuba warabibonye antuka n'ibintu bishika kandi birashika kandi bibaho ariko iryo n'ibanga ryanje sibyo kuza kuvuga kuri social media nivyo okay twibandanize kino kiganiro rero nibaza ko benshi bakuzi kandi nyimba atari banga vrai murazwe sivyo mu muziki w'u Burundi canke muri entertainment twashaka kumenya naho tatubwiye bya DJ Fernando canke bya Alvin Smith umurimvyi wumva ukunda gusumbya abandi ndakunda vuga ukunda gusumbya abandi wo nkunda kuruta abandi Alvin Smith umukundira iki haje simbizi tunyene yaranyigiyemo nsanga namukunze ni kubera yugurutse mu mutwe ameze fresh aganira n'abantu naho umukunda kumvuza uko yugurutse fresh arugurutse ameze fresh aganira n'abantu neza byarandyoheye muri makere ubu aho bigeze Alvin Smith urumva ko kuri hahandi hantu nkahe ndikunda vuga base kuryohera arandyohera tu ntabirenze nivyo basi umuririmbyi w'umurundi basi wumva ko inifoza gupropose ushobora kumwemera ninde ubwe tuzi ko Lorene ata muntu umwe bakundanye ubu aho bishika bigana abantu bako dukurikana ashobora kuvuga ati je ujya mukwangira ndamwirukeko inyuma ko tuzi ko ata umwana isata murakokivye bimeze bite canke umuririmbyi wumva ko hamwe yoza gupropose ushovuga ati twagiye wumva ukunda gusumba abandi sinzi nko kuri bo ariko nje kuri nje ntago byambaho ni ibintu bitanye okay mvuge basi mu bisanzwe ntago nje nakwemera umuririmbyi wa propose kubera iki navyo nyene ntabyo mba niyumvisemo ariko biramaze gushika bakagupropose nyimba atari banga nibaza ko bimaze gushika harimo aragupropose none nivyo haje ariko hari umuntu yigeze kumva avuga ko hari abantu benshi bashobora abarimvye bashobora kuba baragupropose naho tutarinze kubavuga bakakubwira bati turashaka gukundana nawe Lorene cyangwa ngo wase kukavuga kumvuza ko ari banga nta numwe bro abantu baravuga sana cyangwa nibareke bivugire nyene abantu nibareke bivugire ko ntago wagenda gufata umuntu ngo wamvuze ibintu nk'ibyo nivyo ariko Lorene hari ibintu bimwe bimwe cyangwa nkunda kuraba bikatugira ahandi hantu basi ntaco abarimvyi bose urabazi bose sivyo kandi muramenyeranye kandi n'amasho amwe yabo bamwinjira so nizera ko mumuhurirayo canke mukaganira uretse n'ivyo mukaganira n'ibindi umuririmbyi wumva ko
wewe ubwawe sivyo ubwawe mbenda wumva kubaza ko ariko bakomeje kuby'abaririmbyi ya abaririmbyi kuba ko turi mu entertainment twese kandi nkabona aribo mugendera cyane oya ya nk'abahe umaze nta kubona munsi je ndabona udugije foto mutari kumwe n'umuririmbyi oya urabeje urabeje oya nibyo none nk'ubu nk'amafoto uheruka kuduza je nabona muri kumwe n'abaririmbyi cyane nkavuga ati ko biri kose ujya mubona ashobora kuba ari umwamikazi w'umuziki nawe ushobora kuba biduhishije oya ni kwa kundi nyene tu bamwe muhurira mu kazi abandi muhurira mu birori nta birenze no nkuko wavuze ko Alvin Smith umwiyumvamo neza ukamubona neza ukumva ko uryohewe sivyo hamwe yoza gupropose nawe vyakira gute ibyo Alvin Smith tubanze tubyihorere wabinkundira tubyihorere gute turekane na Sije Alvin Smith kugira ngo ntibavemugwa nabi bimugwa nabi gute sha ntago mbizi nimba byamugwa nabi canke byamugwa neza ntabyo nzi ariko twarekana na Sije yiwe tukibandanyiriza ibindi tukibandanyiriza ibyacu nivyo haje uzorongorwa none ga cyangwa barabyivuriye kubera iki sindi umukobwa kandi uvuga ko utandukanye n'abandi nabo muvukana bose mutandukanye mufite icyo mutandukaniye cyangwa ngo byara oya wenda ninjye narabishaka nshobora kuba ndabyumvamo ariko nkaraba nkavuga ati kino genge ku bwanjye ntikiranyemera yuko njya muri ibyo nyine ubundi bwo mugahaza ugira igihe uca ubibandanya ubijemo bizobaho ko ndi umuntu ntabwo ndi robot mfite umutima shobora no guha n'umuntu ubunyine ugasanga ndamukunda kandi byaranashitse nivyo byashitse kwa nyanone ukora umuti tugasurinye tuve mu bya Alvin Smith ujya byihorere ushaka unabiwe tubivemo amatwigire mu byo wacu naje nawe hajya nivyo savre shaka tumere nka Fanira Vina no Rask yagiye kumusaba ikiganiro bica biva nk'ibindi bintu bibaho bro ivyo biya bintu bimenga umwanya umenye ni biri bizakora ntago biri bizarre nje nakwikundiye nawe ukanyikundira iki gisigaye niki haya nyene woshirako kikabuku fresh nivyo twaba duhinda sije ikiganiro twibandageze ibi rero benshi bakunda kuvuga ko nyambara bashobora kubi stress abantu bamwe bamwe ikabajana mu mibiri sinzi ngira ngo bakumva nyene nkuko abahungu benshi bashobora kuba gukunda bivanye ngira ngo sinzi ico bashobora kuba gukundira biba biva ku nyambaro yawe canke biva ku mvu z'uko ngira ngo abantu bakubwira ko uri myiza sinzi nje ku nyambaro yanjye kintu namaze ukibona nkavuga ati na gikunze nkacambara imbere ya mama akavuga ati genda mwana uraberewe nta kibazo kirimo nta kibazo nta wundi muntu n'umwe waza mbwira ati ngo Lorraine raba ukuntu wambaye inde uri mama uri papa uri inde jamais ntago wazubimbira bro ko nubuzi kungene nakiguze nuzi cyavuye niyo mpamvu njya nkubwira ati nta nuko ngira ubugenzi sana abakobwa ko abakobwa n'ubakunda gukomanta ikintu cyose babonye bafite urusaku ariko nk'umubrush bakuvuga ati nibisanzwe Lorraine nabimumenyereye ko bakavuga uyariga abahungu ntaco bibagira ko kubira baryohera nibwo ubuzima bwabo nanje cyamaze kunjyohera nkabona naronse timu njyohera urumva nogira yo nyene iyo timu nako ifana life yanje siko none agenda kugira umushuti umuntu ambonye ngizwanya akampinga ngiziki akampinga none umva nagenda kumugira umugenzi ariko benshi bakunda kuvuga ko abantu benshi badakunze mugabo ushobora gusanga kudakunda kwabo ariko inivo zabo batarazironka ngira ngo nabo ushobora gusanga ari uko inivo ngo ushaka nturashikira nivo nyene nshaka yo gukunda y'umuntu ya kariyeri y'umuntu uvuga ati igitipe iki n'iki sindakibona wenda byaba nabyo ariko shanje na ushaka guhanga n'akajama tuka kakambo ugasanga ndanagakunze akajama ukumva nyine wagakunze gusumba bya bitipe wapi tujye nko kuby'urukundo nakuvuga urashaka kuvuga ati
kuri nje kariye nshaka ni sindayironka ariko ejo bundi ugasanga ujya hanga turetse basi kutarakunda mubuzi uwe mu gukunda uca wisunga ikiyajya uvuga ati je umuhungu uyu none nza gutegeza kwisunga ibintu ibi ntabibonye sindimwo nje nagukunze mba nagukunze ibyo rero bamukundiye ibya ibi cyangwa mvuga umukunzi bwo mvuga ko namukunze inoti bon ndashobora kubona nkabona ukuntu umeze tunkumva ndifi yawe kuba nujya muhungu tukajana utitaye ngo ni muremure ni mugufi ni muremure ngo ni mubi ni mwiza ariko tunkamubona nkumva umengo nyene tu ikintu kishigaragaza ko wamukunze ni iki none bana abanyacabona ati kujye bamuntu ya byanyubanyemo mba marabonye tunje nta kintu nakubwira nibyo ariko hazoga igihe rega abavyeyi babihebura bavuga ati buryo umukobwa wacu ngira ngo sihari byarakwacara usanga bagiye no kukuvuza mu bindi bihugu kugira bibaza ko ushobora kurwara ingwara gute ndacari muto sana ntacyo ndiko ndihutira nzaba ndakunda n'imbere imyaka ni myinshi imbere yanje nahuye n'urupfu ubundi nayo imyaka ndacayifite ni myinshi kandi bidasigura ko ubuza abagupropose ni benshi muri babarivye nyene oya kubera barimwo Lorene twama tuvyumva turabizi ko amabivuga oya n'amaposta amwe turakunza kuyabona ko naka yaje umubinuri nakubwiye hari abo duhurira mu kazi abandi tugarurira mu mashuro nyene n'ibintu bya shuro nawe urabizi ubundi bwo nta bintu birebire mu nta birebire nta birenze abarinzi seke nigi nivyo uburi isoko warayivuye ko wewe ubundi sanzwe ndi kwisoko umukobwa ataraje kumugabo ari kwisoko uvuge ko utari kwisoko tubimenya ko narayivuye ko pe ni babe bahagaritse ba polisi nivyo Ligajya n'abandi bantu. Kuno mwanya nje sindi kwisoko pe. Ligajya urazi gituma muri kwisoko. Abandi bantu bashaka kuba babona bakavuga ati burya rero n'inoti zo mutwara gute. Nafatwa. Mpamva dafatwa si tumusagana naka tukamusagana naka tukamusagana naka tukamusagana naka. Ya nyoma mvunya nakubye ati nje usanze naka ugasanga uno musanze n'umusanze no ushaka kumbona nkawo tarantaruka umukuna njemeze ukavuga tabutse n'aba boyfriend kumbe n'abagenzi na bashitse tubaze mu gihe dusa tuzi ko ufise aba boyfriend benshi uzo difference ya gute wo mukundanye n'abanya boyfriend gute ata numwe ndaba basi niki kintu uzoshukora abandi tuzobakorera uzoshumukorera wewe uwo muntu muzoshamuja hamwe mukungu bucuti erega bakadukurikirana bariko bavuga turiya muntu bya ngira ngo nakanimero kaza gusiga muri WhatsApp muri ntuze ya bashobora kurondera sinzi nanabajete ikintu cy'umukundira gusumba abandi utazobakundira n'igiki ico uzoshukundira uwo muzokundana gusumba abandi ba boyfriend ushaka kunyumva nta kindi ufraka mvuga amafaranga nk'abandi bakobwa nyimba ari murashobora kuyavuga nta kibazo amafaranga ashobora kuba arimo ariko hari gusanga nose no amafaranga sindamukunze muri makiro ushaka gusanga ukunze umuntu agira kuri taxi nako taxi velo ngumukundi taxi velo bena atari yo nafise ntiwegera wewe nakatagira nakime turakubona ufashe oya ariko barakubwira ati ngo urukundo nyene rutarimo amafaranga sha nta nyungu yago umva gasuguti ntimukaronka byoroshe oya afite nibaza ko bundi bwo umuntu nyimba ari muzima gukunda n'ibintu biteza kumubamo kuko umubiri kandi urawufise kandi ndazi ko wamugukoresha twagize ubwana n'umukobwa umwe arambwira ati burya igoro tweme biratugora sivyo Lorene iratugora bugiye tugora hari gihe itugora tukaronka abo twitura ubu umubiri kugo ico witurana igoro nakubwiye nibaza ko umubiri ntukugora umunsi umwe urakugora umunsi hamukobwa akakugora uca wituma hehe cyangwa nakugiye ni socre yanje none nze kuma gusa urafise amashusho media mvuge ngo Lorene ngo y'umubiri umugoye ajana wapi bro gusa urafise mugabo inzira ucufata nakubwiye ni socre yanje na byihuse gute
wenda wasanga n'izo nyine nziza zitamfata kugira wavuze ngo singo nibyo. Ariko nibaza ko abakobwa mwese munafise iyo mutumbera mugana aho umuntu afise aba boyfriend sivyo hari umuntu umwe usanga ari umu boyfriend wiwe gusumba abandi nize ko nawe uko bibashoboka uko bimeze ya ku bakobwa bibaho ubundi bwo rero ntitumwitege mu byo gukunda ubu twibandanize nongera nsoza kino kiganiro nizere ko twari kumwe na Lorraine turi kumwe na Mr Igor Bohondi ndagushimire Lorraine nanjye ndagushimire ko wabanye na Lorraine fasha usezera bari kubadukurikirana rero bon mwakoze kudukurikirana no kubana na Mr Igor na Lorraine bye bisous merci beaucoup turabashimiye tutonga tubaha ikaze mu bindi biganiro bikurikira naho butaha